canke bwakeye bakunze ijambo rya Kiza TV, reka nizere ko mumeze neza amerewe nabi, reka ndabaremeshe ndababwira ko hari Imana ihindura ibihe, Imana irakubona kandi Imana irakumva, Imana izogutabara. Nk'uko mubibona imbere yacu hari umumama ateruye umwana, reka ndamusaba bidondore ababwiye naho yavukiye. Ego ikaze. Je nitwa Irakoze Diane, mvuka mu Kayanza, komine Rukago, komine Gahombo, mutumba wa Rukago. Murubatse haciye igihe kingana gute mwubatse, mufise abana bangahe? Haciye imyaka 7 twubatse, mfise abana 2. Abana 2. Uyu niwe mwana wa mbere? Ego. Umwana ari ngahe imbere yitwa gute? Teriteka Samuel. Samuel afise ikibazo nyabaki? Mfise ikibazo cyo kudatambuka no kutavuga. Cyo kibazo afise. Ego. Amaboko yameze neza? Oya, amaboko ntameze neza. Ntabwo nashobora kwitamika. Amaze imyaka ingahe avutse? Mfise imyaka 5. Imyaka 5. Akivuka yavutse nk'abandi, tubwire ukuntu yavutse. Akivuka yavutse nk'abandi, yavutse neza. Abaganga baramupimye bamubwiye ati ni sawa. Waragerageje kumuvuza, abaganga bamujanye ko bakubwiye gute? Naragerageje kumuvuza. No kuvuga yafashwe afise aho natanguye kubona neza yuko umwana agwaye, yari afise imyaka 2. Imyaka 2 rafatwa n'ibintu bimurya mu kuguru. Fashwe n'ibintu bimurya mu kuguru biraduga bija mu nda. Bigiye mu nda ndamujana kwa muganga, baranyandikira iradiyo ndamupimisha. Nta kintu na kimwe bigeze babona. Gushika yaho umwana acatangura gukongatara amaboko n'amaguru. Uba wararavye yuko atakaraga afise? Umwana akiri mu bebe akaraga bari bakamuca afise amezi 3. Kuba ufise umwana ameze uko onye birakorohera kumutungana n'uwundi? Biragoye mugabo kubera bari uwawe nyene namutunga, kubera ntushobora gukora umurimo nkuko wavyipfuza. Ushobora kugira umwidegemvya nkuko biba biri, kuko ntushobora kumusiga mu nzara uwo umwana itabufise kamera guhemba umukozi. Yaranja nyene ukaba hafi yiwe kugira ntabone kuba wamutaye. Watubwiye ko yagiye kubona ko afise ikibazo hashize imyaka 2. Ahirya iyo umwana akiri mutoya ndibaza ngira amaze kugira amezi 6 9 ariga gutambuka, we ntavyo yigeze agira? No kuvuga umwana akiri mutoyi yicariye amezi 3. Yicariye amezi 3 ku mezi 6 hari ukuntu yavura yakweginyo. Yagendera kweginyo hasi ntiyavuye neza nk'abandi bana. Rero nkibaza ati bizohera, kubera yarashobora no gufata ikintu agashaka kwifatikiza, nk'iyo ndamushitse impande y'igitanda yarahagurukira ku gitanda agahagarara. Umwaka wa mbere urahera naho nyene ni kwa kundi nyene? Ni kwa kundi nyene, haragera igihe n'ivyo bintu byo kwavuza agendesha inyo. None ubonye ico gihe haciye umwaka wose, woba waragerageje kubaza abantu? Kubera igihe usanga hari nk'umuvyeyi yigeze gutunga umwana ameze uko, cyangwa ugasanga hari ababifisemo uburambe, waragerageje kubaza? Naragerageje ndamujana muri Senkezito. Ndamujanye muri Senkezito umuganga arambwira ati nta kibazo na kimwe, mbona impamvu umwana wawe adatambuka. Genda wicare urindiriye umwana azotambuka. Ariko ndamubwira ati muganga afasha, kubera umwana uko amara imisi atari karagenda niko n'imitsi ko iguma. Nta kuntu womfasha umwana kugira ukankora nk'ikintu coza kiratuma imitsi yiwe iguma ikora neza. Cyambwira ati uzoza uramuzana, nzoze ndamufasha, umugabo uwo ndabona ko atamisi miremire azontwara. Ncanza ndamujana. Rero umwana maze kumujana ukwezi kumwe, umwana caragwara kandi byari byatanguye kuzana yibona kuko yarahaguruka yifatikije ikintu, cyangwa nkamufata ukuboko jeje nye mubwanje tukagenda namufashe ukuboko kumwe. Rero amaze kugwara yafashwe muri 2020. Amaze kugwara niho byaciye byanka gose, agwara yakize muri 2020. Naho nese kuvuga ngo yakize, nabonye kamitende muri 2020. Bonye kamitende navuga ati ngira bizoza, kuko harageze igihe agwara no kwicara hamwe aticara. Gushika rero n'ubu nukunyene umubona. Abana nk'abo mu gihe bataba bavuga canke ngo biyunguruze yabigoye cane kubatunga. Reka Imana ishimwe kuri umuvyeyi abenshi usanga babataye canke ugasanga babagiriye nabi, ariko turagushimira Imana kuko umutima ntawugira. Iyo acaza kukubwira kaka canke pipi bigenda gute?
yashatse kumubwira kaka hari igihe arira Mm. muga ntamwigenje asanga yagitse kaka. Mm. Eh, Ni umwana wa mbere. umwana wanje. Umaze kuvyara umwana wa mbere akamera ukonye ntiwaciye uta icizere co kwongera kuvyara uvuga ati nzaba mvyara umwana ameze uko kandi? Ya sinataye icyizere Mm. nariyakiriye kuko narabona yuko atari icyo mbere bishikiye, Mm. ariko nagumanye icyizere yuko umwana azokira. Mm. Eh, Waba waragerageje kumusengera? yego Mm. ndamujyana mu masengesho Mm. n'abapasiteri nkabibabwira bakabona ikibazo afise bakaza baramfasha amasengesho. Mm. Mm. Kubwawe nk'umuvyeyi wa Samuel ni ikihe kintu usaba abantu abashoboye kugufasha bogufasha? Ikintu nsaba abantu bashoboye kumfasha bomfasha Mm. ni ikintu, kubera hari igihe nita kumwikoma nkavuga ati ngira ikibazo umwana wanje yoba afise ni kubera ntaramupimisha ibipimo byose bizana tuma kugira ndabe yuko umwana atakibazo afise mu mubiri cotuma amera uko. Mm. Nico kintu nsaba yuko uwo bishobora yomfasha nkagira nkakoresha amagezano y'umwana nkaraba impamvu yariyo yotuma umwana amera uko. Mm. Ndafatiye umuhagarike gato. Uyu niwe Samuel afise imyaka 5 muramubona kumuhagarika tuvuga ngo arahagaze nuko yegamiye mama wiwe. Uwo mwana akeneye ubufasha ababishoboye mumufashe tumufashe kugira ngo turabe umwana ikibazo yoba afise. Gufasha nababwiye ntibisaba yuko ufise ibintu byinshi, bisaba umutima ufasha kandi wibuka. Uyu munsi ushobora gufasha uwo mwana ejo canke hirya y'ejo tugafasha abiwawe kubera ko ivy'isi birahinduka. Iyo uri kuca mu bibazo nk'ibi hari igihe wiheba ukumva umenga n'Imana mushwana. Ivyo ntibirigira bigushikira? Byaranshikiye kandi igihe kirekire, Mm. kuko maze kurwaza umwana bikanka kwakira sofu nko mu myaka 3 ni myinshi. Mm. Haragera igihe nyene urugo twakumana sinavuga yuko ntaragoswe ku mana. Mm. Yego Ni ikihe kintu catumye ugarukana icizere? ikintu cyatumye ngarukana icizere Mm. ni ikintu cyo kubona harageze igihe haremba cyane ndamutunga umwana yaravye, nkamutunga nk'umusozi umwana yaravye. Mm. Rero maze kubona umwana asubiye kugarukana umubiri wo kuvuga ati basi n'ahataravye n'ahagwaye arameze nyene nk'uwundi muntu ntiyaravye. Mm. Navuze ati mana ahageze aho murokoye mw'iki gihe ndibaza no mukindi uzomurokora akire. Mm. Eh, Ni izihe mpanuro woha abavyeyi? impanuro naha abavyeyi Mm. impanuro naha abavyeyi no kuvuga aho umuntu amara kubona amaze kugira izo ngorane Mm. umwana agaca amufata nabi akaguma amukubita akaguma amuturubika Mm. amubwira ko ata mwana arimwo. Iryo ni kosa rya mbere nohanura umuvyeyi ntazokore. Mm. Akirinda no kuguma amubwira amajambo kuko urabona nk'uyu Mm. uyu naho atavuga nk'iyo bishika nkaba namusize nkagaruka nko kumutora arandaba akaguma ndaba cane, nca mbona yuko nanje mba namushavuje nanje, ariko ntibikunda kunshikira sindamusiga kesha aho mba ndi tuba turi kumwe. Mbere na mutoyi wese nkunda no kumutora, uyu niwe nkunda gutora. Abashoboye kumufasha murashobora kumufasha, murashobora kuvuga ahantu muba kugira ngo ushoboye kuhaza azohaze. Ahantu tuba muri Kanyosha quartier Gisyo, ahantu hitwa ku Mariba. Umuntu yohaza gute? Umuntu bivanye ashitse kw'ikaburimbo arashobora kumanukira kw'izone, ibarabara rimanuka kw'izone n'ibarabara rya 4 akamanuka. Murashobora gutanga ubufasha biciye kuri Rimikashe, nimero ni 62 69 16 33 62 69 16 33. Izina ni Barikunzira Boniface canke mukanyandikira kuri Instagram ni Lady Pleasure 257 canke Facebook Plaisir Usengimana, nkashobora kubashira en contact nabo ngira mwumvise Rimikashe. Mama Samuel reka ndagushimira. Murakoze cyane namwe. Bakunda ijambo rya Kugir TV reka ndabashimire ko mwabanye natwe. Iby'agaciro cyane, ariko imbere y'ibyo byose kadushimira Imana yemeye ko twongera kubona igitondo cyangwa umugoroba nk'uyu. Reka nizeye ntakekanya yuko tuzongera gusubira. Murakoze cyane.